Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri twuva mu masaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo rero cyo ku itariki 29 z'ukwa cyenda 2025. Bakunzi ba TV Duniani Kote rero birumvikana tuba tugarutse mu makuru yacu kugira ngo tuba updating tubabwire uko situation ihagaze. Murabizi ko ari mu gihugu cy'u Burundi tuba tugishinze amatako, ariko kandi tukibana no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukababwira uko byifashe muri rusange. Muri ano makuru yacu rero sindaza kuba ndi njyenyine, muraza kunyemera nze kwakira n'umuvandimwe ni Bwana Kalemba Aimable. Bwana Kalemba Aimable, umeze neza? Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Bwana Moses, kandi igitondo cyiza ku nshuti n'abavandimwe badukurikirana buri munsi n'ubundi mu budasa bwabo. Yes, birumvikana rero amakuru tugarutse muri ano masaha mu gitondo. Nabonye mu gihugu cy'u Burundi ibintu n'ubundi bikomeje gukara, bikomeje gufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Nabonye rwose hari amakuru menshi arimo agenda havugwa. Nabonye rwose umujyi wa Bujumbura ubwo ari bwose kuba uyu mujyi rwose ngo ushobora kuza kwatakwa na mama 23 witwa General Neva, rwose bari kumutera amabuye bavuga bati ivyo wikururiye ntabwo bizi, tugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane kandi zose ingaruka uzazirengera. Bwana Kalemba Aimable, ndagira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo 5 kuri 5 turebe uko byifashe. Ntabwo ndi butinde rero, ngira ngo ndaza gutangira nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni bamwe mu bantu b'agaciro badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, bari Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, bari na Zimbabwe, ariko kandi badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ababiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni benshi cyane rero badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Kalemba Aimable, nyemera mpite ninjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi ahubwo mu buryo bwihuse cyane. Nta kibazo, nta kibazo. Yes, ntabwo ndi butinde rero, turaza gusimbukira by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura tubabwire yuko rwose hafi n'ikibuga cy'indege haraye rwose humvikanye amasasu atari make. Benshi bakavuga bati rero birashoboka kuba ari izintare zasarangwe zaza gukosora ikintu bita abarundi. Birashoboka kuba ari izintare zasarangwe ziraza gukora buri kimwe cyose zikihorera nyuma y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bituruka kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Amakuru yamaze kuba menshi. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara hano ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye bya rwose mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru namaze kwakira nuko rwose ngo ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'ubundi yamaze kukameza, yamaze gufata indi ntera. Rero ngo iyi myiteguro ngo ikaba ari imyiteguro igamije by'umwihariko gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibice bimwe na bimwe byamaze by'umwihariko kugenda bigaragaramo umutekano muke wongere ugaruke, kandi ngo bikaba ari bimwe mu bintu bigamije kuza kumekinga sure neza yuko igihugu cy'u Burundi kiri tayari kuza guhangana n'ibitero by'aba 23 mu gihe byaba bimaze kugera i Bujumbura. Turaza kubyinjiramo yenda tubive imuzi n'umuzingo uze kumenya byinshi cyane biri kuvugwa muri CNDD FDD n'abadede kugeza amagingo navuga yuko nabo ibyabo bikomeje kuba gateranzamba. Turaza kubyinjiramo, turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye byano rwose. Nyamuneka muri Coline Mujejuru tubabwire yuko abasirikare bamaze iminsi bagaragarayo, abenshi batangiye kumenya yuko ari abasirikare ba Red Tabara. Turaza kubyinjiramo tubive umuzi n'umuzingo, muze kunyemera by'umwihariko rwose. Nyamuneka dusimbukire hariya rwose mu bindi bice bigiye bitandukanye byano muri teritwari ya Masisi turebe uko byifashe. Tuze kujya mu bice by'umwihariko byano muri Warikare nyuma y'uko indege rwose nyamuneka zirimo zirakora akazi katoroshye. Tuze kuba tumenya byinshi bigiye bitandukanye, kuko murabizi ko ku munsi w'ejo indege zari ziri kwarasa. Muraza kunyemera rero tugaruke ku kijyanye n'umujyi wa Uvira ku ngabo z'abarundi, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusibukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera tugaruke rwose nk'ayitwa muri teritwari ya Rubero tubabwire iby'abasirikare ba FARDC bari gusubiranamo. Bwana Kalemba Aimable, turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye n'izira yuko baraza kuba baryoherwa muri rusange.
Turagaruka mu misozi itandukanye ya hano muri Walungu ahitwa Nduba ndetse kandi tujye Kashongerwe, tujye mu misozi myinshi itandukanye hariya muri Fizi, tujye hariya za Muheta mu mujyi wa Uvira, tujye Gomba, tujye mu misozi ya za Kavimvira, tumenye situwasiyo uko ihagaze. Isakwasakwa mu baturage rikomeje guca ibintu, aho buri muturage bamubona bakamwikangamo umugambanyi. Yes, ubwo rero 5 kuri 5 byose tugiye kuba tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Ubwo rero rwose utari wakora subscribe hano urimo uracikanwa. Nta kindi usabwa rero ni ugukora subscribe kugira ngo twebwe amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe kabisa, kugira ngo rwose tugisora inkuru ujye uyibona mu ba mbere. Turaza kubabwira kandi yuko ku munsi w'ejo Perezida Kagame ariwe ariko ibi byo byamaze no kujya ahagaragara. Perezida Kagame rwose niwe watanze umudari wa UCI mu birori byitabiriwe rwose na Prince wa kabiri Monaco. Turaza kubyinjiramo ariko ibyo nta n'ibikaze, ariko nanone mu gihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ari gushyiraho Burundi, ari kuhigwa n'abaturage benshi, ari guhigwa na bamwe mu nzego za politike bamushinja kuba igihugu cy'u Burundi kiri bwisange mu bibazo nyuma y'uko gikomeje kugenda giha icyicaro gikomeye FDLR, ndetse FDLR zirimo ziranagira uruhare ziturutse mu gihugu cy'u Burundi mu ntambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Byose rero turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo 5 kuri 5. Ubwo rero Bwana Kalimba Aimable ndakeka reka duhite tuninjira mu gihugu cy'u Burundi kugeza amagingo navuga ko ibyacyo byamaze kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Ni igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda kivugwaho byinshi bigiye bitandukanye. Bwana Kalimba Aimable, igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana ni igihugu gishobora kuza kwisanga mu bibazo bikomeye. Kuba uwitwa General Neva arimo aratotezwa bikomeye, kuba uyu mugabo arimo arakurikiranwaho byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko bamushinja kuba ari umwe mu bantu bamaze kwimakaza FDL ndetse bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye kubera imikoranire ye na hafi na za FDLR. Ibi bintu biraza gutuma igihugu cy'u Burundi kitahungabana mu buryo bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe uwitwa Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda atsimbarara mu gufatanya na FDLR uko umunsi wagiye haza undi, ni ibintu ubona yuko byakomeje kugenda bifata indi ntera, bigeza n'aho yuko rwose ababiligi inkunga bagiye batanga bagiye bazicisha ku witwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse kandi no ku banyepolitike bayoboranye igihugu cy'u Burundi bagakomeza kumushinja inyungu ngo ziva muri FDLR kuziharira ku giti cye. Yes, birumvikana. Urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane. None ibi byatumye amasasu menshi atangira kumvikana Bujumbura. Tuzi ko igihugu cy'u Burundi gifite imitwe myinshi ihanganye nacyo, byaba za Red Tabara, byaba za FNL, FLN, ndetse n'imitwe irimo M23 nabo wamaze kwigerikaho. Ese amasasu menshi ari kumvikana mu mujyi wa Bujumbura hafi n'ikibuga cy'indege cyitiriwe Michael Mbanda International Airport. Ibi byo tuze kubyita iki? Birashoboka kuba ari bamwe mu basirikare n'ubundi ba M23 baba bageze i Bujumbura, cyangwa nimwe mu mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Burundi? Ni ukuvuga ngo ibi ukuntu bihagaze ni ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ahangaha twavuga yuko ushobora no kuba wanasapotinga umutwe wa Red Tabara, bijyana n'agahinda gakomeye iki gisirikare cya FARDC kiri gutera uyu mutwe wa M23, bijyana n'ibibazo byinshi biri kugaragara biri guterwa n'igisirikare cy'u Burundi aricyo FDNB mu bufatanye bukomeye na FARDC. Ariko nanone ibi bikorwa byo kurasana biri kugaragara i Bujumbura, cyane cyane ngira ngo ku munsi w'ejo bwo nari ndi kumva ko agace kitwa Kibuye ariko kumvikanyemo ukurasana gukomeye hagati y'umutwe wa Red Tabara ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko bikavuga yuko hari n'igihe Evariste Ndayishimiye ngo akora operasiyo zo kwambika impuzankano abasirikare be b'igisirikare cya FDNB, operasiyo zo kubambika impuzankano z'igisirikare cya FDNB ndetse kandi abandi akabambika impuzankano zacuyutse
ngo kugira ngo agaragaze yuko rwose ngo ibintu byazambye byanakomeye ngo ariko ari abasirikare bari kurasana ubwabo, kugira ngo agaragaze yuko Red Tabara hari icyo iri gukora cyangwa se hari ikintu iri gukora kugira ngo ihangane na FDNB, ariko nanone ngo akabikora mu rwego rwo kugaragariza abaturage yuko nubwo bafite ibibazo birimo by'ubukene, nubwo bafite ibibazo birimo iby'ubushomeri, ariko ngo ni ukugira ngo abagaragarize yuko ahugiye mu bintu byo guhangana ngo n'abanzi. Yego, ngayo nguko rero bijyana na gereza ya Rumonge iri gufungirwamo abaturage benshi bashinzwa gukorana n'umutwe wa Red Tabara. Nariko ndavuga mfatiye kuri ico kiganiro uhejeje gutanga, mvuge yuko mu biriko birabera muri East Congo dushobora kwakura amasomo agera kuri 3. Icambere nuko igisirikare kugira gikomere, igihugu kugira gitere imbere, bivana na politike abayoboye ico gihugu bashira imbere, bivana n'abakomanda bayoboye ingabo z'igihugu bashobora gutomora ibitekerezo, umurongo ingabo z'igihugu zishobora gukurikirana cyane cyane inyungu, impamvu zituma zishobora kujya ku rugamba, haba mu bihugu byabo cyangwa mu bindi bihugu aho basabwa kujya gutabara. Rero nagomba mvuge rero nimba abasirikare b'u Burundi bashobora gutoroka, abasirikare b'u Burundi bashobora kugira intege mu kurwana, nta wundi twoshira ko amakosa ahanini ni perezida w'igihugu ari we le commandant supreme de l'armée, hanyuma n'abarya bayoboye za etat majoro, kuko barya nibo bashobora kwigisha abasirikare mbega ko mugiye ku rugamba mugiye kurwanira iki, inyungu igihugu kibifitemwo niki, kuko ubundi ibisirikare ntabwo bishirwaho kugira ngo bigwanire akagwi k'abantu canke inyungu z'abantu ku giti cyabo, ariko ibisirikare by'ibihugu bigwanira inyungu, icyo twakwita intérêt de la nation. Intérêt de la nation ni ukuvuga inyungu z'igihugu kiba cyarabahaye ako kazi, kiba kibahemba, kiba kibahereza ubumenyi n'ibikwiriye byose kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo bijyanye n'umutekano muke biba byugarije ibihugu. Rero nimba abasirikare b'u Burundi bariko baratoroka, abandi bakagwanana intege nke, ntibashobore kwerekana ko bashobora guhagarara ku rugamba, ntimwibaze ngo ni ikibazo kiri mu basirikare barya batoya, ariko n'ikibazo ca perezida ayoboye igihugu, ni n'ikibazo cabarya bayoboye biro ya etat major, icyo twokwita barya bakuru b'ingabo nk'uko twovuga mu Congereza chief defense force. Barya nibo bafatikanye n'umukuru w'igihugu gutomora intumbero y'urugamba, mbega igisirikare cohabwa ibiki kugira ngo gishobore kuba igisirikare gikomeye. Rero nibyo tubona rero muri Kongo, usanga umenga igisirikare kihari kugira ngo kidefande inyungu za Tshisekedi n'umuryango wiwe, yenda nako gatoye bari kumwe ku butegetsi. Ni nabyo ubona mu Burundi kwa Ndayishimiye, mu gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi, mu gihe icyo gisirikare nyene cyugarijwe n'ibibazo byinshi, ibibazo by'amoko, ibibazo byo kudafatwa neza ku rugamba, ibibazo byo kudahembwa agashahara baba bakoreye, ndetse iyo abasirikare bene abo badafite abantu babakomanda babigisha bashiramwo amayideoloji, nubwo wabaha ibigwanishwa bikomeye, amasukoyi, ukabaha za misile, ukabaha za drone, ibyo barashobora kubifatanwa, ahubwo umwansi akaba ari we abikoresha against we wabiguze. Nibyo byabaye Goma, nibyo byabaye Bukavu, nibyo byabaye muri iyi myaka yose AFC M23 imaze igwana,
kuko ahanini ibigwanishwa babifata ku rugamba babikura mu maboko y'umwanzi. None ibanga riri muri AFC M23 kugira ngo ishobore gutsinda igisirikare kirenga 100,000 by'abasirikare bo muri Kongo, gitsinde igihugu gikomeye nka Afrika du Sud gitunze arico cyambere gitunze muri Afrika, gitsinde Tanzania igihugu kinini ya muri East Africa, gitsinde abamercenaires abazungu bavuye mu Burusiya, bamwe ba Wagner, ba Colombia, bariya baba bavuye mu Burayi, baza Hungria n'ahandi. Ugaca usanga abo basirikare nubwo bavuye mu bihugu bikomeye bihambaye, urabona nk'abarya ba Blackwater bayoboye n'umumiliyarderi. Rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23. Icigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kugwana atari amahera, kugwana atari ibigwanishwa bikomakomeye, ariko kugwana na karangamutima, ni setting mind, ni biri mu mutwe. Ni igiki gituma ugwana, ni igiki gituma ugwana. Iyo mpamvu rero ishobora gutuma ugwana niyo ahanini itsinda urugamba. Niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARC mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'Iburaya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo bitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipment zikomeye, uretse nyene iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hari ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrika du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sibyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hariho ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukoreka. Burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, yo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi, igisirikare cyo kigakomera, ni politike nziza. Ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijanye no gutsinda urugamba, cyane cyane ideology, la politique ugomba kw'implementa mu gihugu. Kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana, ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha, bigatuma abanyarwanda benshi bico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma, ziriya guverinoma za Habyarimana.
ahubwo bakabona ko bari barahenzwe ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi bari muri FPR bica bazobahonya bazobakorera ibi n'ibi abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura aba bantu ko bariko baradufasha abantu ko bariko batuvugisha neza abantu ko batwakira tutahunze izo politike rero nizo AFC M23 iriko irakoresha kuyobora neza kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose atankunzi atamacakubiri ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi zifise igihugu gitunze nico gituma AFC M23 iri kwiratsinda rero nimvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha biruka Amerika biruka muri ibyo bindi bihugu byose aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera ikidutsinze ku rugamba niki ko dufite ibigwanisho ko dufite amafaranga ikidutsinze ku rugamba niki gitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye leta ya Tshisekedi ni politike mbi cyo twakwita politike mbi mauvaise gouvernance ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo kubo akagwi gatowe kabo basangiye kuyobora mu mugambwe bakimvira yuko igihugu ari cabo ntibamenye ko igihugu ari c'abarundi bose igihugu ni c'abakongomani bose Afrika ni y'abanyafrika bose izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba nicyo nagombye kukwishura kuri ico kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba rero nagomba nakubwire ureme bari abantu ibigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya kuko burya hari ibintu batekerewe hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa kandi batacu bashobora gushika ko rero buriya barigishijwe barahawe ideology zihagije barahawe ubumenyi bahagijwe barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bintu bindwi ngo ariko arasubira mu kajagari ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe none wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo ariko nivyo bitekerezo nayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iriko irabera muri East Congo geregaye urumva dufatiye ku bihugu bikomeye nka Afrique du Sud suko batari gutsinda urugamba canke Tanzania canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi iriya migwi y'abamariseneri batari gushigikira Kongo ngitsi burya nubwo boza bakayishigikira nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi ibitekerezo bibi ntibashobora gutsinda intambara ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na Amerika canke Uburayi kuko buriya iriya migwi za Blackwater iriya migwi za Wagner bahabwa ubuhinga bya tekinoloji inyigisho zihambaye ariko nico kimenyetso nico cigwa dukwiye gukuramo ko ibijyanye n'intambara no gukomera kw'igisirikare bitava kubwo igihugu ko kimeze cyangwa abo gishigikira ariko biva muri kagatima muri ya ideology politike ya ideology nziza ya politike nziza ca gisirikare gifite discipline kiri conscient kizi ivyo kigwanira kizi yo kiva niyo kija
rero niyumvira ko ari ayo masomo twokuramo. Irindi somo nagomba kuvuga ni ibyo gukoresha imigwi y'abasivile ukayiha ingoho ukayibwira ngo nije ku rugamba atari inyigisho ifise atana amategeko abagenga, kuko niyumvira Wazalendo niyumvira ko atabwirizwa ryaba ryaratowe na leta ya Kongo kuntu Wazalendo ishobora gufashwa nimba baguye ku rugamba imishahara yabo ibyo bafashishwa, ahubwo barabarungika muri banyagihugu ati genda mwibe mwice murondera ibyo murya mu baturage. Ni ukuvuga ko nk'umugwi nkurya nka Wazalendo ni umuzigo ku baturage b'igihugu cya Kongo, ntabwo ari igisubizo, ntibashobora kuba igisubizo mu nzira n'imwe. Ni umuzigo, ni ingorane, n'akaga, n'ikimenyetso n'ishusho ya politiki nka kuya kw'imbonerakure mu Burundi. Imbonerakure iyo bagomba kuzigisha neza bagatoza itegeko mu nama nshingamateko gusa nukereka zirya mbonerakure urumva biba bigoye, nta tegeko inama nshingamateka ishobora gutura uko bafatwa uko bahembwa. Yenda ivyo byakorwa no mu mugambwe, agashyiraho itegeko mu mugambwe uko urwaruka rwabo mu gihe bajanywe ku rugamba uko bazohembwa uko bazovuga. Ariko niyumvira yuko ahubwo ahari hakwiye ruriya rwego ruhuza urwaruka rwose rw'u Burundi. Nimba hageze yuko bavuga bati igihugu cyacu kirageramiwe, turakeneye ko abantu bose bafite imbaraga bashobora kubitabara, bari gutoza itegeko mu nama nshingamateka rigenga uwo mugwi. Nimba abo bantu bagiye ku rugamba nibapfa bazohembwa gute, imiryango yabo izorerwa gute, imfuvyi zabo zizorerwa gute, canke bazofashwa gute ku rugamba kugira ngo bashobore ivyo byose bigaca mu nama nshingamateka. Rero mu gihe rero abantu bashugwa nk'imbwa ngo fata ariko batazi icyo bagwanira atanyungu irimwo, ucubona ko ari bwa bujiji burya bavuga ngo ignorance niwo mwansi mukuru w'umuntu. Rero abantu baca usanga bayoborwa mu bujiji, bakoreshwa mu bujiji. Rero aho naho nyene ndahamagarira leta y'u Burundi na leta ya Kongo kwicara bakavuga ati mbega imigwi y'abasivile, iyi migwi y'abantu baramabandi barabagwanye mu mashamba, aribo bari barateje akajagari muri Kongo, barabanywa umugiye ari mboregwa muramo babona ku mafoto. Mbega aba bantu birakwiriye ko tubandanya tubemerera yuko baba umuzigo ku baturage, bica abaturage, biba abaturage, bihemba, bimenya, imiryango yabo ntigire kazoza, imiryango yabo ntigire abana babo, abagore babo ntihagire, imiryango yabo ntihagire inyungu ishobora kubona muri ibyo bintu, mu gihe izo guverinoma zozo ziba zibona inyungu zo kwigumiza ku butegetsi, zo gusahagura. Burya ngo intambara ngo niyo business ngo igira kabiri mu bintu bishobora kwinjiza amafaranga menshi ku isi. Urumva rero bajya perezida wa sirikare bakuru bayoboye igisirikare ha mu Burundi cyangwa muri Kongo baba bazi ibyo bintu, barahungukira cyane kandi baravuga yuko umuryango wa Ndayishimiye cyangwa umuryango wa Tshisekedi woba warahungukiye cyane, ubona ubutunzi bwinshi muri izi ntambara ziriko zirabera muri East Congo. Ivyo rero nagomba kukubwira, ndakwereka amasomo, ivyigwa dushobora gukura mu ntambara iri kwirabera muri East Congo. Nuko mugubwe neza. Abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe, ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda. Kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashikwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu,
yenda n'abari muri leta gusa ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere, kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ivyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda canke ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba, muri irya ntambara irimwo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimwo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi ico bukwiye gukora n'iki ntihararengerana, bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo, yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracerwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cotuma hari done bahindura ku bijanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara